ubundi umukuru w'igihugu wa leta zunze za Amerika kugira ashobore kugaba ibitero hanze ya Amerika tuvuge nka bijya Trump ariko arakora muri Iran yari kuba yategereje kubanza gusaba uruhusha hama agorusha karuhabwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka byagenze gute ngo atere ikindi gihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka itamushigikiye hariho itegeko ryitwa World Powers Act itegeko rijanye n'ububasha bwa gisirikare iryo tegeko ni ryo mu 1973 iri tegeko rihereza rero ububasha umukuru w'igihugu wa leta zunze za Amerika bwo kugaba intambara hanze y'igihugu ariko rero mu kiringo kiri hagati y'imisi 60 na 90 ahantu kuvuga ko aremerewe kuba yogaba ibitero hanze ya Amerika ku mukindi gihugu atawubisha savye gw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mugabo mugiyo ntambara itazorenza imisi 90 ni nayo mpamvu Trump yakoze ibishoboka byose kugira aguma ashaka ko intambara ihera vuba kuko rero yana bivuze iti intambara nizorenza indwi intambara nizorenza indwi zibiri yaguma gereka no kuvuga ko itazorenza 40 ego yashaka ko bitazodepasa ya misi 90 sari bakunze ba Paulo Cash Media nitwa Christabella Munezero ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage Yatangimana twibutse kandi abadukurikirana twibutse ko wipfuza ko ubuzima bwawe bworoha wipfuza kuronka ama service anyaruka meza cyane wipfuza office imanza abagira ama mariage imanza zitandukanye yaba imanza z'ibyiza cyane imanza z'ibibi kuko nazo zirahari turahari kugira dushobore kubaherekeza mu buzima bwanyu bwose mu buzima muba murimwo kubera ko turabakorera ama invitation meza cyane tukabakorera ama design turafise n'ivyuma kubashaka sonorisation mu manza turakota intebe turakota Starlink mu bashaka gukora ama live streaming canke imanza kugira ngo inshuti zabo ziri hanze gihugu aba diaspora badashoboye gushika novuga mu Burundi kugira bashobore kubikurikirana en direct turari ku bwanyu ibiciro n'ibito cyane n'ibigufi gose uko twifuza ko tujana twese mu iterambere atanumwe asigaye inyuma mwifuza rero ko ayo ma services mu yaronka kandi mu buryo bunyaruka kandi buryo bworoshe dukorera muri ville mu gisagara ca Bujumbura ni impande y'ibako ya Limited inyubako dukoreramo ubwayo ni Excellence House muri etage ya 4 inimero ya 17 ni muri kwa rukurikirane rw'ibigano tubashikiriza uno musi kurabira hamwe ibyaranze amatora yaka ububasha Donald Trump mu bijanye n'intambara bitumwe nuko intambara yo muri Iran itari kirahera kandi tutabona iri kiraja ibiganiro biraba mugabo ntitumenye biriko biravamwo birashobora kuba ukumva ngo uwundi mwanya birabandanije nta kiravamwo abashinga amateka bo mu gihugu care abashinga amateka bo ba leta zunze ubumwe za Amerika bashimye kuvyifatira mu minwe ejo twarabonye ko habaye amatora abashinga amateka amajana 215 akabiba batoye iryo tegeko kuri amajana 208 batarishigikiye iryo tegeko rero rishaka kwaka uburenganzira Donald Trump mu gufata ingingo mu bijanye n'intambara mbega Donald Trump wewe yari afise ingingo yisunze imutuma atatangura intambara mu bindi bihugu atabanje kuja hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka mbega inama nshingamateka na nkenguzamateka bo barafise ububasha bwo kwaka ubwo bubasha umukuru w'igihugu byose ni muri kino kiganiro turabahaye ikaze biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese
ayo mahirwe rero ntagucike we wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi ko nariko ndababwira yuko umunsi zo kuvugana ibijanye nuko hari itegeko ryariko riratorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakububasha Donald Trump mu bijanye n'intambara. Mbega Patrick, inama nshingamateka irafise ububasha bwo kwaka izo nguvu umukuru w'igihugu. Mbega umukuru w'igihugu mu kubikora yarabanje gusaba, yarajejwe novuga ngo yabanza gusaba canke kuja hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Vyifashe gute? Ego urakoze cyane mu bisanzwe uko bisanzwe biri uno munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika novuga ni igihugu gifise novuga kigendera ku mategeko. Iyo cyose ni igihugu novuga kigendera ku mategeko kubera ko ububasha bwo gutera intambara, ububasha bwo kugaba ibitero mu bindi bihugu, ubwo bubasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufiswe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka gusa. Ubundi umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ashobore kugaba ibitero hanze ya Amerika, tuvuge nka bijya Trump ariko arakora muri Iran, ni kuvuga ko yari kuba yategereje kubanza gusaba uruhusha, hama agurusha akaruhabwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Kubera ko turavye mu ibwiriza shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingingo ya mbere agace k'umunani mu kigabaniro bwa ca 11 ico bita clause de déclaration de guerre, iki kigabane canke iyi ngingo ihereza inama nshingamateka na nkenguzamateka ububasha ijana kwijana kandi ububasha bwihariye bwo kugaba ibitero hanze y'igihugu, hanze ya Amerika canke kwivuna, igatanga n'ububasha bujanye n'imbohe ababa bafashwe, imbohe ziba zafashwe mu by'intambara, ibintu bijanye n'ivyo. Ariko turavye ingingo ya kabiri y'ibwirizwa shingiro nyene rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agace ka kabiri, iyi ngingo ihe ububasha bw'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ububasha bwo kwitwa umugaba mukuru w'ingabo, haba izo ku butaka cyo kimwe n'izo mu mazi. Donc umukuru w'igihugu afite ububasha bwo gutegeka ingabo ego intambara ego zejweho n'inama nshingamateka na nkenguzamateka cyane gose. Ni ukuvuga ko intambara iba yangaje canke intambara iba yagabwe, itegeko ryo kugaba intambara riba ryabanje gusinywa n'inama nshingamateka iri kumwe n'inama nkenguzamateka. Ni ukuvuga ko intambara imaze kuba, umukuru w'igihugu rero niho abaca abari umugaba mukuru w'ingabo. Aha nyene babandanya berekana ko iri tegeko ibi byo kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari umugaba mukuru w'ingabo, ibi tegeko ryabaye mu ntumbero yo guha ububasha umukuru w'igihugu bwo kwivuna umwansi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoshika igategwa bukwina bukwica igategwa gihutihuti itite ugiturumbuka novuga. Iyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe giturumbuka, umukuru w'igihugu rero arafise ubwo bubasha bwo kuba yovuga ati twivune voilà kuko hatarinze kuba inama nshingamateka n'inkenguzamateka bagende kwicarana batora amategeko bagire. Ni kuvuga ko iyo ari ibintu mu buryo buri giturumbuka, ingingo ya kabiri y'ibwirizwa shingiro mu bubasha bwo kuba umugaba mukuru w'ingabo niyo ngingo aca yifashisha mu gutera canke kwivuna umwansi. Ariko bino sivyo vyabaye muri Iran. Nivyo rero nshaka kubaza. Ego twabonye yuko habaye amatora yashaka kumubuza ububasha. Ego twabonye yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bubasha bufise inama nshingamateka na nkenguzamateka gusa. Ego byagenze gute ngo atere ikindi gihugu
inama nshingamateka na nkenguzamateka itamushigikiye. Ego ubundi nkuko bavyerekana dufatiye nk'iya nyene narindi ububasha bwo kuba umugaba mukuru w'ingabo ego buramwemerera kuba yo kwivuna mu gihe Amerika itewe giturumbuka ariko ingora ntabwo bumwemerera gutanguza intambara ego initier de conflit ni kuvuga ko ntabwo yemerewe kuba yotangura intambara yo gutanguza ubwo basha buguma mu namashinga mateka nanguza amateka ni kuvuga ko tubandanije baratureka yuko hariho itegeko gitwa War Powers Act itegeko rijanye n'ububasha bwa gisirikare iryo tegeko ni ryo mu 1973 ni kuvuga ko ni itegeko ryagiye bitewe nuko abakuru b'ibihugu bagenda wasanga ariko baca ku ruhande bahonyanga amategeko y'ubu bubasha bw'inama nshinga amateka n'inguza amateka ugasanga bariko bariyadukiza ugasanga ariko bariyadukiza gutera intambara ni kuba bagati nije ntwara nije n'umukuru w'igihugu reka ugasanga ni bariko bigira badakurikije ko amategeko avuga iyi tegeko rero ryaciye rijeho kugira kubera ko n'ubundi Amerika yagiye twarabibonye mu bigano byinshi twarabonye ko Amerika iri mu bihugu byabaye mu ntambara imyaka myinshi ego arizo yatsinze twarabonye ingene Amerika yagiye ifasha mu ntambara ya mbere y'isi intambara ya kabiri intambara nyinshi zitandukanye Amerika yagiye igwana aha rero iri tegeko rihereza rero ububasha umukuru w'igihugu wa leta z'ubumwe za Amerika ububasha bwo kugaba intambara hanze y'igihugu ariko rero mu kiringo kiri hagati y'iminsi 60 na 90 ahantu kuvuga ko aremerewe kuba yogaba ibitero hanze ya Amerika ku mukindi gihugu atarinze gusaba ataruhisha savye gwina mashinga amategeko n'ayoza amateka mugabo mugiyo ntambara itazorenza iminsi 90. Okay, dufatiye mu ntambara iri kibera muri Iran. Ego. Ya leta zunze ubumwe za Amerika zateye Iran. Ego. Turabona yuko ntambara yamaze kurenza neza. Ego yarayirengeje. Ico gituma inama nshinga amateka ishaka kumwaka ubwo bubasha ko yoba yararenze iryo bwirizwa. Yararengeje yameze. Ego cyane gose kubera ko kuva intambara iba abashinga amateka muri Amerika baragerageje guma iyi ngingo barageze kwigira amajanja baguma bashaka yuko yojaho baguma bashaka yuko botora rino tegeko bashaka ko botora vota kugira ngo ububasha bamumwake bitewe nuko ariko rero bari Trump yaracishimikije iyi ngingo ya War Powers Act yarakishimikije gukora iyo minsi ntihari bwahere ni nayo mpamvu Trump yakoze ibishoboka byose kugira aguma ashaka ko intambara ihera vuba kuko rero yana bivuze ati intambara nizorenza indwi intambara nizorenza indwi zibiri yaguma gerageza no kuvuga yashaka ko bitazodepasa ya minsi 90 wacaja mu makosa wasangiye yamaze kwinjira mu makosa niyo mpamvu rero amaze kubona ko iminsi itanguye kuza irikira muherana yo kuronka ubasha bwo kudeklara intambara ariko shaka ko ibiganiro biba ariko ashaka ko ibiganiro biba kubera ko nimwe ndatangura mvuga ubundi leta za Amerika umukuru w'igihugu yabishitse agahonyanga amategeko nkaya akeshi ingaruka mbi ntizibura ariko n'ubundi tubagerageje kuraba abazisanguze barerekana ko atari we wa mbere yadukije gutera intambara barerekana ko kuva mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi abakuru b'ibihugu ba leta zunze Amerika bitewe n'uko isi yari mu kaga nuvuga akaga k'amagume n'intambara hirya no hino abakuru b'ibihugu bagiye bagaba ibitero badeklara intambara batarinze gusaba uruhushi n'amashinga amateka n'anyuza amateka ugasanga bagenda bahonyanga aya mategeko aya mategeko yagumyeho no baracari ko bwiza shingiro biracariho no kuvuga ko ikime gisigaye no kwibaza mbega abashinga amateka nayiye mahirwe bafise kugira ngo vyemezwe novuga vyemezwe nayiye mahirwe abashinga amateka bafise bose amategeko abivuga gute kugira ngo iyo ngingo ishobore kuja mu ngiro uko vyogenda kugira ngo ubwo bubasha Trump abwakwe Patrick uko biri kose yuko ubwo bubasha bwihariye bufise inama nshinga amateka na nkenguza amateka amatora rero yabaye ejo nayi inama nshinga amateka gusa hariho ikintu c'inama nkenguza amateka n'ubundi haracasigaye inama nshinga amateka inama nkenguza amateka yo yarahejeje
kandi yo yarerekanye yihagaze yarerekanye yatoye bomba novuga ndabivuga majorite yaremeje iryo tegeko. Kandi turabona yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika abashinga amateka nibo benshi. Ego hazobaho ico bita kongre hayuni iri hamwe. Ni kuvuga amategeko uko avuga yerekana ko Trump amahirwe asigaranye nayo abakenguza amateka, kuko ubundi n'amankenguza amateka muri Amerika uno munsi kuri intwaro ya Trump novuga aba republican ni benshi ni kuvuga ko arafise amahirwe mu gihe n'amankenguza amateka nayo iyi ngingo yoshobora kuvuga ati turayihakanya akarorero. Ego ariko turabona yuko inama nkenguza amateka novuga yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ku nama nshinga amateka ngiye ko turaba igitigiri cosabwa mbega abashinga amateka muri leta zunze ubumwe za Amerika ni banga abagize inama nkenguza amateka ni banga iyo ivyo bitigiri bisabwa ayo mapusa ntaje asabwa hamwe botora bose byogwa muri banga kugira tuvuga ati kandi na Donald Trump arafise icazo bivuga ko nk'umukuru w'igihugu. Ego cyane gose kubera ko uno munsi ibitigiri vyerekana ko mu gihe inama nkenguza amateka nayo nubundi yo kwemeza ikemeza rino tegeko imaze kwemeza rino tegeko Trump nawe arafise ubasha bwo guhakana ico bita veto. Ni kuvuga ko mu gihe nawe yoca agira veto ahakana bishitse rero Trump agaca hakana iryo tegeko rica risubirwa. Ni ukuvuga ko hacabaho inama nshinga amateka na nkenguza amateka bagaca bafatana bamaze guterana rero baca basigara baraba yuko bateranije umuza yuko amatora basubirwemo baca subirwamo baca batora rero bakaraba yuko riza gutorwa kuri 2/3 mu gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka bari hamwe batoye rino tegeko kuri 2/3 aha no kuvuga ko iyo tegeko risharija mu ngiro. Ni kuvuga tugerageje kuraba nk'ibiharuro hano berekana ko Sena ya leta zunze Amerika igizwe n'abakenguza amateka 100 mu gihe abashinga amateka ari 135. Tusha tubona ko rero mu gihe bo bateranije hamwe bose hamwe ni 553. Tugerageje kuraba ibiharuro navyo tugize 2/3 baca bagwa mu 357. Ni kuvuga hano mu gihe rero ibyo bigeze kwiyo ntambwe mu gihe byorinda bigera kwiyo ntambwe aho barinda gukoresha iyi processus ya 2/3 nuko kugira rero ngingo ije mu ngiro nuko abakenguza amateka n'abashinga amateka 357 aribo bokwemeza novuga rino tegeko mugo biravye bitewe nuko abashinga amateka ari benshi. Urabona ko abashinga amateka DJ ni 135. No kuvuga bonyene barakwiye kugira iyo ntuzeye. Twabonye yuko ikibazo ntibakwiye kubera ko ubundi n'abatoye rino tegeko ejo urabona ko atari bose hari igice c'abatagemeje. Niyo mpamvu rero ikintu gihari hano abahinga barerekana ko uno munsi kuva Trump yangaje igenambara harabaye akantu uvuga ndabite nk'akajagari canke ukutumvikana hagati muri leta ya Amerika cyane cyane n'amashinga amateka na nkenguza amateka hagati ndani ngene bagiye badashima kuba yarateye Irani bakamwagiza yuko yatumye yagavye intambara atagishije inama nkenguza amateka na shinga amateka kandi agatera intambara yatumye Amerika yinjira mu gihengeri c'ubutunzi. Intambara yatumye Amerika ibiciro biduga novuga ubuzima buzimba novuga bakabona yuko asa n'uwataye igihugu mu kaga. Ibi rero byace bituma hariho n'abakenguza amateka cyo n'abashinga amateka baba republike bari kumwe mu mugambwe bagiye biyegeka kuba demokrate kuba demokrate bavuga ati twebwe hagize itegeko hagize icobaho ico dukora cotuma iyi ntambara ihagarara twoshigikira ko gihagarara iyi ntambara ihagarara twogishigikira. Dufashe abantu bako baradukurikirana no kuvuga amatora yabaye ejo
ye nayo yari abashinga amateka yego kandi abashinga amateka la majorite baratoye ariko ntibatoye bose kandi n'abavyemeje si ijana kwijana yego ni ukuvuga iyindi etape ingingo ya kabiri niyo guzoca bagenda mu nama nkengu yego iryo tegeko rizoshajije mu nama nkenguzamateka abatora yego nabo botora bose canke ntibatore bose umukuru w'igihugu nawe Donald Trump arafise ububasha bwa veto bwo gutora yego aravuga ati ndemeye cyenda hakanye ati ndemeye bizabiheze yego ibi vya bibiri vya bitatu n'ibizoba bikibayeho inama nshinga amateka na nkenguza amateka niyo bizoca bihura bibiri vya batatu bisaba ko hotora abantu 357 yego aribo bokwemeza yego rija mu ngiro ubwo bubasha bwo kugaba intambara bukamuvako yego 357 badakwiye yego nirizo yego cyane gose azobandanya ukunyene yego ikindi naco nuko abasasanguzi berekana ko nubwo rino tegeko ryoja mu ngiro babonekana ko biragoye n'ubundi ko intambara yacu ihera muri Iran ego baravyerekana ko biragoye ko intambara yocira ubwo nyene muri Iran kubera ko n'intambara yafashe izindi ntera intambara imaze kwangaja novuga ibindi bisata bitandukanye ego iryo tegeko ryobaho ahubwo vyotuma ata bindi bitero bishobora kuba mugaso kuma k'intambara yoca ihera yego canke izindi ntambara zo muri kazoza cane gose bijya byo bimaze gufata kuko ni nkuko ashobora ati barabitoye baragize Iran yo kagwe miteri igabe bitero ego iyo bica hose ego nimwe n'umunini bya bindi nyene muri ubuzima turi muri munsi ibintu byose bisaba gukenyura iyo unaniwe gukenyura umva obe nkanka karorero iyi ntambara mu bisanzwe bimwe twavuga Trump iyi ntambara yigavye ashaka kwerekana ko Iran novuga iri febe ayigaba agereranije Iran na Venezuela ego ibire byace bituma novuga yisanga ibyo yari yiteze atari byo bibaye niyo mpamvu rero ibyo yarakeneye byose amahangiro yose yari afise kugira ashobore gutera Iran ayo mahangiro yose nayo yashitseko uno munsi ariko atawakuba araba ko intambara yashobora guhagarara ariko yinginga Iran turabasavye muze duhagarika intambara Iran nayo ikiri iragara no kubera iki ibihe byose rero iyo bikunaniye gukenyura canke ugatwarwa n'ubwibone mu kugira wereke amakungu yuko hambaye ni imwe na Papa wa 14 yavuga ati no munsi isi ni tuno munsi isi ni ikikeneye abantu b'ubwibone bashaka kugaba ibitero mu bindi bihugu kugira babone ko bahambaye isi ikeneye abantu baharanira amahoro baharanira iterambere baharanira ubutungane urukundo ego cyane gose no kuvuga rero byerekana ko bitewe nuko kandi intambara kuva yigavye atagihugu na kimwe kigeze kimushigikira Israel nawe no kuvuga ko bari kumwe barafatanije kugira batere Iran no kuvuga ibindi bihugu bari bashigikiranye bari basanzwe bacuditse ibihugu byo muri OTAN byose byari yagize biti twe ibyo ntimutubwire baramwankira ego mpuzamakungu ego nico ni ukuvuga ko rero akenshi ndavuga gute umuntu ari mu ikosa canke umuntu bishyitse agakora ibintu binyuranye canke ibintu bidakurikije amategeko akenshi si benshi bamushigikira ni cyo kica kikwereka ko muri ino si hari ibintu bigitunganije ubutungane buraca hariyo bica hose biragoye ko bagushigikira kubera ko bavuga ati none nitwamushigikira n'ubundi ejo ntituzobibazwa nico rero hanini reka turinde iyo bizoherera bariko baradukurikirana bumvise process ingene bizogenda ndazi neza ko ari benshi bipfuza yuko intambara muri Iran ihera nibaza ko sinzi ko ari no wayibaza ko yipfuza ko iyo ntambara yobandanya benshi bifuza ko intambara ihera kugira ngo isi isubire mu mahoro akaga k'intambara gashobore guhagarara kandi iri tegeko abasesanguzi barekana ko mu gihe gyotogwa vyogabanya ubwishime bw'abakuru b'ibihugu ba Amerika
yego kubera ko byoca bituma bitazoborohera kuba gusubira kuba yego bo kwisuragiza gutera cyangwa gukanga ibindi bihugu bimwe Trump yazarabona ariko arakanga ibindi bihugu usura kuvuga ngo ndagufuta ngo ndazimanganya Irani ngo Irani ngo ndayisubiza muri Stone Age ngo ndagirane ibyo byose nibyo babigisubira kuko ubwo basha ntabwo bagifise yego kandi urabona ko yego kandi urabona ko abari barateguye ubwabo ababanjirije Trump ababanjirije Trump bari barateguye amategeko neza kandi baragerageje kugira bakurikiza amategeko uko ameze nimwe twavuga Trump rero asa nk'uko ari we yaje ashaka kwerekana ko menga ari hejuru y'amategeko navyo urabona ko biriko bimugarukako ego nk'uko twaberetse iyo bizoja hazokagera igihe inama nkenguzamateka nayo igira icyo ivuze Donald Trump agira icyo avuze hama burya twababwiye processes navyo nyene bibandanye kurya kuko bizogenda birakurikirana ni inkuru tuzobandanya tubatore ego kandi ni inkuru nibaza yuko izokwenteraza abantu kuko urumva nubwo intambara yo muri Iran itocihera kandi tubibutse yuko ivyo abashinga amateka babigize kubera intambara yo muri Iran yego hanene bahagaze kuri kubera ko ni intambara yahombeje igihugu kandi ihomvye igihugu Trump atigeze agisha inama nkenguzamateka na nshinga amateka yego rero ni inkuru tuzobandanya tubashikiriza uko izogendera kurikirana yego nibaza ko tuja tugarukiriza ngaha Padiri cyane gose dushimire mwebwe mwese mubandaye mudukurikirana dushimire na mugenzi wacu Kesi Alba ikora neza atuma amajwi n'amasanamu bashikira mubandaye mugira sabone like mupartage inkuru zacu zishikira abandi yari jewe Christabella Munezero nakiri kumwe na mugenzi wanje Patrick Rosaje Atangimana twibutse kandi abadukurikirana twibutse ko wipfuza ko ubuzima bwawe bworoha wipfuza kuronka ama service anyaruka meza cyane wipfuza office imanza abagira ama mariage imanza zitandukanye yaba imanza z'ibyiza cyane imanza z'ibibi kuko nazo zirahari turahari kugira dushobore kubaherekeza mu buzima bwanyu bwose mu buzima muba murimo kubera ko turabakorera ama invitation meza cyane tukabakorera ama design turafise n'ivyuma kubashaka sonorisation mu manza turakota intebe turakota Starlink mu bashaka gukora ama live streaming canke imanza kugira ngo inshuti zabo ziri hanze gihugu aba diaspora badashoboye gushikana uvuga mu Burundi kugira bashobore kubikurikirana en direct turari ku bwanyu ibiciro n'ibito cyane n'ibigufi gose uko twifuza ko tujana twese mu iterambere atanumwe asigaye inyuma mwifuza rero ko ayo ma service yose mu yaronka kandi mu buryo bunyaruka kandi buryo bworoshe dukorera muri ville mu gisagara ca Bujumbura ni impande y'inyubako ya Limited inyubako dukoreramwo ubwayo ni Excellence House muri etage ya 4 inimero ya 17 nawe utaha murakoze ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi